Nikumbure nka wewe kumbure muramukorana ubu ni mukigukira kumwe Kingorongoro wewe nizere ko atakagorane gahari na mugenzi wawe ivyo bapfa barabifanye ni kuko ababifana babisangiye kuba barabipfuye we ni ushobora kwiyumvira ko nawe bizoshikana mukabifana na mutamahari kubwawe ninde yubona yuko bararenganije ubundi muri bajya babiri ni Kingorongoro kumbe twumvise abandi wewe umenga uri mu ma block abandi bo bari mu ma challenge hariya inovuga yuko vyama master hariya ariko umenga sihuri uri mu ma block. Why bro? Vuga yuko ngo petit frère wa papa wawe bamwita papa mdogo. Nani mu Gifaransa bacamwita gute? Ni papa. Wala ni papa. Ose ni papa. Pumzi za panya poliza zizimi shuma japo unaniangamiza usikate tamaa paka unesi nimeroga wengine unashika shati na mitego nitega kupima maji na unga lakini hawanipati kwa mape za juu ya anga mindo yule maji kama sitekwi na wavu hajisifu kwa mabavu nikipita kwa njia wananisota vidole wengine hunionea kisa nisia za upole najua wanafurahi dele zangu zikibuma wakiniombea uhai niishi kwa kusukuma too much Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor, chakinyamakuru cy'amakibaza n'abashama vuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tumaze dukingurikira Imana. Hamadisi dukingurikira namwe abakunzi ba Bujahit TV. Rano ndi kumwe na wa mu rapper twese twemera muri industry. Vipi bro? Woza. Kingorongoro bro, umetukeleza umependeza sana kijana. Asante mzee. Naona umependeza kabisa. Byari bitegekanije kuza kwambara no munsi gutya bro canke kwa sababu tulikuwa na map ulikuwa na map na Bujahit. Kila siku tunajiandaa tuko vizuri ya. Kabisa man, je novuga ko mu baririmbyi kumbure nk'abarapere bambara neza no gushiramwe bro. Murakoze. Unapendeza sana. Murakoze cyane. Ni Kingorongoro rero jewe na Murundi kugira ngo tuvuganye byinshi about music about ni avuga audio heruka gusohora bro ni ngoma kubwa nene sana. Nizere ko feedback wazironse nyinshi kandi zitandukanye bro. Yego cyane ndiko ndabona n'ama feedback avuye muri East Africa. Bamfelicita kuko yari yahizigiye kinini nabaha indirimbo nyene zishobora gushika muri East Africa kuko neruka kuba Flora ndabaha hari kera izo zose ni local ariko ubu nasohoye block kugira nabo fans banje bose bari muri East Africa bayumvirize kandi bavuga ati bwa bundi aracari hajyanye aracari hajyanye ahubwo rero tuvuga tugiye kumubona muri video block wowe bibaza kuzo bimeze gute Kingorongoro je n'indirimbo yawe block ukiyisohora turi kumwe nandi babamenyesha makuru dusangiye gukora kano kazi tuliambia naga ati mmeona mwesikia huko bana mwabonye Kingorongoro nizire yuko uvyakira neza iyo wasoye indirimbo abantu bakayakira neza bose ya ni jambo ryo gushima kuko si vya bose kandi burya Imana ni bikora niyo yanshizemwo iyi mpano mfise ndayishimira no kuri kwa Mungu na n'umunsi numwe ndakora ikintu ngo ndonke feedback mbi yego cyane nibimufata umwanya ungana iki nikibazo ngunze kumubaza bimufata umwanya ungana iki Kingorongoro kugira ngo ari kuri indirimbo kuko indirimbo ziwe zirimwo twavuga gute dukoresheje imvugo imeze gute ikaramu harimo ikaramu nini ya cyane kwanza ndi nzobere kandi ndabimenye ndabifisemo uburambe bisigura yuko umwanya wari wese mbonye beat imeze neza ndashobora kwijako nkayikorerako akantu ama ibintu bikagenda neza ni indirimbo Kingorongoro kwanza duhere kwanza kuri title block block tunakublock we heta tunakublock block bro ni title kwanza iri kuja kivipi bro block ni mara nyingi watu wenye wanatumia masimu abantu bakoresha amatelefone barazi bloka hiri barazi umuntu yabajenye bashobora kumubloka kugira ntazasubire kubajena ibintu nk'ivyo cyandiyumvira gukora indirimbo yo kugira aba haters canke umuntu wese yoba adashaka iterambere ryawe urashobora kumubloka cyangwa ugakoresha iryo zina ryo kubloka mugira ati man no abandanye ndakubloka kabisa ndakubloka wewe ariko twumvirije dukurikiranye amajambo menshi wagenda uravuga mu bitero novuga yuko mu paragraph atandukanye Kingorongoro tumva yuko kuna mtu urukuna nenga hari umuntu ariko uravuga bro amna je nta n'umunsi numwe ndicara ngo nandike kubera umuntu kenshi ndandika kugira bajya abantu banyumviriza bayikoreshe mu buzima bwabo busanzwe sinoja ngaho ngo nicare ngo ndiko ndandikira umuntu kabisa narijya je nta beef ngira ego ndashobora kuba mfise abandi singa ariko
mu bisanzwe jewe nta majambo yo gutukana mfise ya ni nk'undi muntu kumbure yavuze ati wewe ni wasohora blog aduca kwitwarira sinzi ko ivyo bintu byagushikiriye bro ya byaranshikiye kuko blog depuis 2017 ndayifise ubwa mbere nayikoreye kwa Masterland ubugira kabiri ngenda muri Tanzania ndayikora ariko niyabaye igisohoka so bisigura yuko imisteri yanje sishobora kuyita kandi sishobora kubera ndirimba ibintu byamaho kandi bibaho misi yose sinshobora kuca mvuga ati ngo bijya byaraheze kuko ntabwo ari challenge ntabwo yari beef oya ni ibintu bibaho misi yose imyaka yose negeza kubisubira ni ibintu bibaho kandi bibaho imyaka yose kandi ingene nayiririmba kuva kuri Masterland après ndayijana kwa Yogo muri Tanzania hose nayiririmba ubutandukanye sigura yuko ubuhoho byunyuye kuko indirimbo urumva nyene ko aramateka nikumbure Kingorongoro kumbure jincha ndakubaza iya mbere hoho kwa Master Music melody yari imeze gute ritmi ilikuwa ni umetomba kwa unibadilisha ya Masterland ilikuwa ni hip hop kavu yari hip hop nyene old school mvuga nyene ko shaka kubloka abantu ama ngiye muri Tanzania ndayishira muri raga après turavana na management yacu ibikorwa barabihagarika ndayisubiramo kwa Amiri biratandukanye cyane gose ni Amiri rashadukorera block ikibiti kinenepa block biti kinene sana ujya musaza ni hatari ni so bro ujya mujamara tinyitse maniga hatari sinajyo warabu sanga bafise amabombe na murundi yokora ibintu ngabijya ni murundi gusa nyene ebana kabisa ni so no masana mbeho kwanza mubanyi gute na mutamahari ni byiza cyane ndibaza murabona n'ibikorwa byatangiye gusohoka kandi biriko byakigwa neza cyane nikumbure nka wewe kumbure muramukorana ubu ni mukiri kumwe Kingorongoro wewe nizere ko atakagorane gahari na mugenzi wawe oya kabisa ni inshuti kandi ibyo bapfa barabifanye ni kuko ababifana babisangiye hama jewe ndafocusinga tu na vision yacu kuba barabipfuye we ni ushobora kwiyumvira ko nawe bizoshikana mukabifana na mutamahari oya sindabyifuza cyangwa sindabibona yego ni Kingorongoro kumbure umuntu aca kubaza mbe hoho kubgawe ninde yubona yuko bararenganije ubundi muri bajya babiri oya nukuri kwa Mungu narakimwenzi wewe wonye gusa biba gusa nawe nyine barabayisipline nawe nyine reka tuvyituko kabisa kumbure ni byinshi rero tuzobaza ahanini tumurondeye mutama emvu hari hano vuga Amiri hamace turondera kandi na mugenzi wa Kingorongoro MB data ni kumbure rero umuntu akeneye kumenya rero video bro video itakuwa aje mzee video ni kasheshe kandi barabizi yuko nige gasheshe sijaye kuangusha upande wa video mimi yose ndabakorera video zifise quality zirimo na creativity komeye cyane nibavyitege kandi bibereye ijisho cyane kumbure ko tuzi ko abo muri MA kenshi mufise ibintu byibanga by'indani bro none nakuntu tugira agakrende basi nk'umunsi zosokera ku iyo video bro byivugiye turabantu bibanga avuga basi bubasa agakrende basi vraiment video bayitege kandi nta n'umunsi numwe ndigera ndabagwisha muri video so nibitege kuronka igikorwa cyiza cyane ni Kingorongoro kumbe twumvise abandi wewe umenga uri mu mablock abandi bo bari mu ma challenge hariya inovuga yuko vyama master hariya ariko umenga sihuri uri mu mablock why bro ntabwo ndimwo ijya monde yabo ntabwo ndayirimwo je ndi muri official song umva nsohora official song apana challenge cyangwa diss track kuko ayo ma challenge ni ibintu twavuga ko bipfa birapfa par exemple wambajije ko indirimbo ya blog nari ndayifise kuva kera nabikubwiye iyo bari challenge ubu sinari kuyisohora kuko naca mvuga ati ijya challenge yarapfuye byaraheze kabisa par exemple iyo yari kuba ari challenge ya ikiri ku mutima niyo yatanguye murabizi ubu sinari kuyisohora kuko naca mvuga ati man ibi ku mutima byaraheze burya bifese niyo yabirangije umva sinari kuyisohora kandi bisigura yuko zijya ndirimbo za challenge ni ibintu bipfa nanjye sishobora gukora ikintu cyamaho kibaho misi yose nikumbure dukurikiranye amajambo nuvuga mugenzi wa Fabulove yavuze umenga ari kugusia sana ngo ngo unaimba sijui wavyakire gute bro wananigusia sana lakini
jewe ndirimba style zitandukanye kandi poeme wewe style zose ndazishobora nimba ariyo poeme ndumu ebana banitaye mtu wa kufanya poeme au tusemaje numu poezi cyane ndavyibagiye bavuga bamwita gute bro ntawuzi ndavyibagiye tu ariko kumure nimba umuzi mwandike muri commentaire nuko rero bishitse nkaririmba poeme ndaririmba nkavuga ati ebana hari kera ubu twarahinduye systeme na strategie muhira ducana amatara nitugicana buji hari kera umva iyo poa ariko tugiye muri twimare arazi yuko ntakoze poeme ni so urazi byarivye muri twimare everybody turn the bar turn the club tukutale pale so arabizi nawe arabizi abikora bizi yuko now adisinga now batudisinga barabizi ko twebwe dukaze turakaze cyane arakaze Kingorongoro ariko nta mwanya afise kubishura habari oya nta mwanya kuko oya kabisa ntabwo sindiko ndababona imbere yanje oya sindiko ndababona imbere yanje kuko ndababona ku ruhande kandi nta mpamvu yo kuja ku ruhande cyangwa nsubira inyuma oya je focusinga kumbure nuvuga yuko King wewe umugenzi wawe asohoye indirimbo nuvuga yuko mukorana muri industry akitwa ngoma kali we haikushtuyi ntabwo babigutera sijawayi nta n'umusi n'umwe ndaronka inspiration biciye muri rap yo mu Burundi oya kabisa barakora kandi ndabakunda ibyo bakora ariko sindavyemera ibyo bakora kuko ibyo bakora nta minsi ibiri bimara na week bimara niyo mpamvu ucu usanga na hip hop yo mu Burundi itariko ihabwa agaciro kanini kuko bashobora kutwiyumvira ko bavuga ati man babantu bakunda gutukana bava bagwanira ngaha kandi ugasanga nta beef irimwo turahura tukavugana neza ariko kubera ijya foto tumaze kwiha bigatuma atagaciro biduha ariko baravuga yuko abarapere kenshi ngo mwe mugizwe no kudisinga cyane nuvuga King bro oya man suko kabisa kuko jewe sinkora dis ndakora indirimbo zo kwiyemera nka woza wombona urumva nka ile nka vunja got izo zose ni indirimbo zo kwiyemera ariko ntabwo ndiko ndadoma kuruto ku muntu canke ngo ntuku umuntu urumva izo zose ni indirimbo mvuga ati eba niza barapiri umuntu ariyemera uko yishakiye akikubita ko gikiriza kizire gusa kwiyemera nyene ukirushirizaho ukireka abantu yuko uruta n'Imana yawe oya uriyemera mu muziki ukavuga ati jewe ndakora ibintu kandi ndabikora n'umutima umwe kumbure nuvuga yuko ni nk'agapiti post kumbure twofata ndamubaza akandi kabazo kari gato ina interview cyangwa kari gato nuvuga na music ni mu buzima busanzwe Kingorongoro mu buzima busanzwe ameze gute jewe ndo umuntu yugurutse cyane kandi akunda kwitwengera ni Kingorongoro kenshi rero umisi yose abyuka sangapi biravana n'akazi mba mfise uwo munsi none umunsi nabyise ntevyo kubera atakazi mfise ariko byose kwanza bivana n'ingene naraye kuko nshobora kurara ndushe kubera akazi ukacusanga ndivyukiye ntevyo niki kintu Kingorongoro akoze mu buzima bwe arabona ko yasarishije ikintu wigeze gukora nigeze nkora canke nkora cyangwa ukora kenshi kunze gukora ugati yapa mibukora na boya kweli mwanangu kama sikusale Ijumaa nasenze vendredi ndagimuhari ndatimana vyagenze gute Kingorongoro adasenze avuga yuko mbe ureka gusenga ryari bro si jana mzee jana silikuwa Ijumaa lakini jana ukuboya jana nimesali kenshi rero ugiye gusenga niki kibaza gukora gusenga nyine unaanza kushira umutima hamwe usiwaziwazi vitu mingi focus na Mungu wako kimaliza fresh kuronyora wazawaza unajua ugiye kumusiditi cyangwa mu rusengero unaanza kuwaza vitu bya inje huko na sio fresh sijui ama block kutunaanza kuiwaza honyene ninjiye muri studio cyangwa ndiko ndandika umuziki ndawandika ndi mu muziki nyene fuko ninjiramwo inaheza kwinjiramwo nkora bijya nyene bikenewe muri wa muziki cyangwa muri ya title cyangwa muri ya ntuze ya teme y'uyo muziki nyene sigura yuko iyo uri kurasenga injira mu mana ama ni waheza fresh
fresh tu ni wari kurasenga ja mu mana ubane n'Imana kuri uwo mwanya imibindi navyize kubitwara ku ruhande ariko kenshi baravuga yuko ngo singusa umuntu avyitera ngo kenshi abatwegora wa mwasi mubi satani gose cyane kabisa natwebwe abisilamu baravuga ko satani iyo uryamye canke ushatse gusenga araza hejuru yawe akakubwira utujambo twiza akakwereka yuko umwanya nyene mu mwanya ushobora kujayo me hatarage kandi hageze sasa umwanya iyo uri kuragenda gahoro saa 9 ngiyo saa 12 ngiyo saa 1 ngiyo burakeye umuswa buraheze uko nyidasenze nigiki rero kumbure novuga Kingorongoro yoshikiriza kuri umuntu wese yobakunda hip hop kumbure iteze kuri Kingorongoro abantu bose bo barankurikiranye kuva kera kuva kuri ile sinigeze ndabagwisha kandi nzokoma ndabakorera ibintu bishushe kugira bigume bibabiramo hama abariko baradukurikirana muri uyu mwanya canke bagitangura kudukurikirana ubu vuba nibitega ibintu vyiza cyane kuko ndabateguriye ibintu byiza cyane kuko muri MA ntabwo turyamye ntabwo twicaye turiko turakora kandi twivuye bariko barakora kandi bivuye inyuma ariko twitege yindi ndirimbo shasha ariko Kingorongoro video ni yasohoka kama kawa kila mwezi tunachia Kirundi Kiswahili style zote unajua mimi ni mvuze ati ndirimbye Kirundi ndaririmba Kirundi kandi gihanitse ikisema nimbe Kiswahili benshi baranyitirana nko mu Kenya mu Tanzania kandi no mu Burundi wo ngaha ninge gafarasa gatwene kubaza mbe hajyanye Kingorongoro ko muri kubajije ati bavuga yuko ngo petit frère wa papa wawe bamwita papa mdogo nani mu gifaransa bashamwita gute ni papa wallahi ni papa ni papa ja vrai bro wallahi mimi namwita papa batandukanya gute none bari kumwe ari babiri urumva jewe mutama papa wanje ndamwita mutama ndamwita mutama kuko ari umutama nyene ariko tuvuze petit frère wa papa Levier karibu ivyo hivyo umva sinomenya ingene batandukana ariko nogerageza nserutse ari babiri nkarondera ingene no vyifatamo kugira bamenye uwo mpamagaye yes kumbure baravuga yuko shangazi novuga mu Kirundi bavuga ko ari senge mushiki wa papa wawe none musaza wa papa wawe cyamwita gute musaza wa mama wawe cyamwita gute mu Kirundi musaza wa mama umwe twita muyomba none si muyomba no Kirundi ciza man wallahi nukuri kwa Mungu sindabizi ni muyomba mbe muyomba mitikeje yaratubeshe ama inarume nawe inarume none inarume yoba ari umuhungu ndabajije ari umukobwa nyine inarume n'umukobwa sasa inarume mani mani wallahi mbi inarume mani inarume n'umuhungu mani inarume nagiye kwa inarume kwa nyogosenge okay ndabitahura seke ni muyomba Rozeme none kubinyemeje ngere gute kumure nakabazo gato ni gato gasanzwe cyane baravuga yuko umukuru w'igihugu mu gifaransa mwita president none umushinga amateka acamwita gute mu gifaransa sone si ministre none haba mukenguza amateka bamwita man oya sindabizi ndacuzi kumbure reka tubandanye na music hama Kingorongoro kumbure ubanye gute n'abaraperi bagenzi ba muri industry neza kabisa ndabakunda ukikutana mtu ambaye ku DC mnaongea aje fresh tu mimi nazoea hiyo kitu ndamenyere ibyo bintu by'abaraperi badisinga abantu lakini mimi ndashobora kuba ndirimba umuziki atani kisema bana mvuze ati uno munsi nigeza kuvuga n'amazina y'abaraperi bamwe simpaka ngo nabatuki ibuka muri Sumba zose ijya ndirimbo nakoranye na Satbi navuze abaririmbyi benshi kandi b'abaraperi hariyo nabandi bakora amasayili atandukanye ntabwo yari beef
par exemple era unavuza ati natamani nikupe tunzo ila sio la DJ Pro usije ukaleta stress kabi face on the floor ico gihe nani ujya muntu uze DJ Pro yariko aratanga ama award mu baririmbyi batandukanye sasa nanje mvuga ati ngira umusheri wanje ndashaka ndaguhe award ariko pani rya DJ Pro nucu nzanira ibintu by'ama stress nka be face on the floor urumva nakantu nyene karyoshe ukuntu nyene ucusanga biraryoshe cyane umva ntabwo ari beef kumbura yuko byo kuvuga amazina biratandukanye umuntu ashobora kumvuga izina ariko nkaraba lines yaciyemwo kugira arivuga iryo zina canke ibintu yashaka gusigura fresh tu yeah. Ni kibazo namambaza misi yose kandi nifuza yuko nzokironkera inyishu umunsi umwe baravuga ko ikirundi ari gito ariko ntaco je nzikibazo nzo komanda kibaza sivyo umugore wa nyoko waba mwita mukaso n'umugabo wa nyoko bashamwita gute umugore wa nyoko bamwita mukaso umugore wa so umugore wa papa bamwita mukaso atari nyoko wawe ego hama umugabo atari papa wawe wa mama wawe mwita gute bro unaandika unajua kama niko naandika nawaza lakini ngoja umugabo wa mama atari papa wawe mwita gute so waju akapela kidogo bro yeah okay yo nilikupa kichwa umekula masikio umenila kama mcho kwa mcho wa mgrevelio nikazani rafiki kumbe rafiki sio kazi kunjengea chukire matangazo redio umwana jangu ni wakura only God can judge na shangamna ni chora sijanunua bajaji sini pumzi za panyapoliza zizimi shumaa japo unaniangamiza usikate tamaa paka unesi nimeroga wengine unashika shati na mitego nitega kupima maji na unga lakini hawanipati kwa mape za juu ya anga mindo yule maji kama sitekwi na wavu hajisifu kwa mabavu nikipita kwa njia wananisota vidole wengine hunionea kisa nisia za upole najua wanafurahi dele zangu zikibuma wakiniombea uhai niishi kwa kusukuma na wa block wanashindwa kuwalk wanashindwa twende maana tayari nimeshapokea fire block yeah block kumbe unajua cheza man kanyaga tena sana too much majambo tena mguu tunaenda huyu mguu too much majambo tunaenda too much Guys wakunzi wa Bujahit TV vinachokesha kucheza bro kama kawaida ni kazi wakubwira ati no kujana kazi uko yuriye unatoka jasho thank you sana bro asante mzee kumbure rero umuntu rero akajambo kanyuma bwira abakunzi ba Bujahit n'abakunzi ba Kingorongoro abakunzi ba Bujahit ndazi ko muri update cyane kandi mukurikirana kila link ya Bujahit so mubandanye mukurikirana ibikorwa vyacu mubandanye mu nimwibagire no kuja kuri account yanje canke channel yanje kugira murindire video ya blog ukuri kwamye kandi ndiko ngerageza kubaha ibintu bishushe kugira bigume biba biramwo kabisa ibintu bishushe gume biba biramwo nkunya bivuze nyene tuzosubira inshallah imara bikunze ntibagire kugira subscribe kuri channel ya Kingorongoro no kuri channel ya Bujahit TV bye.